Turi kuwa 2026 ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2026 kaze muri kino kiganiro mwateguriwe n'ishirahamwe Focode. Muri izi indwi zibiri zirangiye mu Burundi hari amakuru ajanye n'umutekano na politike yagiye arakurikirana kandi aragishinga abarundi batari bake. Muri ayo makuru akomeye harimwo igandagurwa ry'umushikiranganji Gabi Bugaga, ikibazo c'ibigwanisho vyasohotse igihugu, ikibazo mbere twari twanababwiye tubahaka amakuru mu kiganiro giheruka, harimwo kandi n'amajambo yagiye arashikirizwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, na cane cane ku nkomoko y'umuriro waturiye ububiko bw'ibigwanisho muri Brigade Logistique benshi bita Kambasi. Mbe none ivyo vyose kuba kwabaye uguhurirana gusanzwe canke hari isano bifitaniye ko vyagiye birakurikirana mu mwanya muto? Kuki leta itashimye gutanguza amatohoza ku rupfu rw'umushikiranganji Bugaga? Hoba hari isano hagati y'urupfu rw'umushikiranganji Gabi Bugaga, amakuru y'ibigwanisho vyinjira mu Burundi bigasohoka, be n'umuriro waturiye ububiko bw'ibigwanisho? Niba iryo sano rihari nirihe? Ngibi bimwe mu bibazo tugiye guca hirya no hino muri kino kiganiro. Kuri mikoro muri kumwe na Gilbert Niyonkuru na Alice Hakizimana, ari nawe agiye kubabwira indinganizo ya kino kiganiro. Alice. Urakoze Gilbert, nkuko twama tubigenza muri kino kiganiro tuba dufise abatumire, ariko no munsi ni ikiganiro kidasanzwe, dufise umutumire umwe rudende. Umutumire wacu uno munsi ni Pacifique Ninahazwe arongoye ishirahamwe Focode. Pacifique Ninahazwe turabaramukije kandi turabahaye ikaze muri kino kiganiro. Nanje ndabaramukije Gilbert na Alice, ndaramukije kandi abo bose bariko baratwumviriza muri kino kiganiro, nkaramutsa nabo bizoshika bakacumva inyuma. Murakoze. Nkuko rero iki kiganiro cama gitunganywa kiza kuba gifise ibice bitatu nkuko vyama bigenda. Mugenzi wacu Gilbert aratubwiye ibiza kuba bigize kino kiganiro, ni navyo umutumire wacu aza kugaruka ko mu gice ca mbere ca kino kiganiro. Ni ukuvuga ko aza kugaruka ku rupfu rw'umushikiranganji Gabi Bugaga, ibigwanisho amakamyo agera ku 83 yasohotse ava mu Burundi yerekeza mu gihugu ca Tanzania, eka mbere no ku muriro wadutse mu bubiko bwa Kambaze, aho umukuru w'igihugu n'umuvugizi w'igisirikare bamaze imisi bavuguruzanya. Mu gice ca kabiri ca kino kiganiro ni ka karyo keza ko guha ijambo abariko baradukurikirana kugira ngo babaze ibibazo, eka mbere n'abafise amakuru canke bafise intererano nabo nyene bashobore kubishikiriza. Mu gice ca gatatu uno munsi ntituza kugaruka ku kagohe canke ku mpanuro, ariko umutumire wacu tuza kumusaba kugira ngo agire ico ashikirije kuri rino genekerezo rya 2026 ndamukiza rihuriranye n'umunsi imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza yatanguye. Pacifique Ninahazwe ngira ngo arafise akajambo aza gushikiriza kuri uno munsi. Dusubiye twibutse abariko baradukurikira ko atakamaro ko gusaba amajambo nkuko tubona bariko barabigenza mu gice ca mbere, kuko ico gice ca mbere cahariwe umutumire. Kino kiganiro rero muriko muragikurikirana ikibiriraho ku mihora ngurukana bumenyi X na Facebook vya Focode. Mugenzi wacu Floribert Nisabwe niwe ariko aradufasha mu buhinga bw'ivyuma kugira ngo aya majwi abashikire. Ikiganiro kikaba gihagarikiwe na mugenzi wacu Gordiano Niyungeko. Gilbert, nga tudatevye turashaka kwinjira mu kiganiro nyezina. Ego Alice, murakoze. Arakoze umutumire yashitse hakiri kare. Turashimiye abo bose bariko baradukurikirana mwagamburutse mukaba muriko mudutega amatwi. Pacifique Ninahazwe nibutse ko murongo w'Focode nkuko Alice yabivuze. Kino kiganiro imbere yuko tuja mu kiganiro nyezina, ikiganiro tugikoze nyuma y'amasaha make umugambwe CNDD-FDD usubiye gutanga Evariste Ndayishimiye ngo abari wazoba umukandida azowuserukira mu matora y'ibihumbi 2027. Mbega mwavyakiriye gute? Ego murakoze, nk'abandi barundi bose nabonye ayo makuru. Icambere novuga nuko ntatangaye, muribuka ko hari ikiganiro ngaha vyigeze gucamwo, hanyuma murabimbaza ko ico ndavyibaza ko ndababwira nti nta kintu na kimwe mbona uyu munsi
cobuza Evariste Ndayishimiye ko azitoza muri 2027 ntikiretse habaye isanganya ridasanzwe nayo ubundi nta na kimwe kiriho cyo mubuza. Inkuru yonyene irimwo mu vyabaye uno munsi ntabwo ari ukuba mu mugambwe bamwemeje ngo abe ari we yitoza azokwitoza ku izina ry'uwo mugambwe, ahubwo igitangaje n'umwanya bikozwemo. Abamukurikiye nko mu ndwi iheze mu kiganiro yariko aratanga mu kinyamakuru Yaga, mumenyesha makuru yaramubajije ati yaramubajije ko ahahamiye ivyo vyo gutwara vyo kuronka ikindi kiringo, avuga ngo yaba bihahamiye ngo aba yamaze gutangura ngo ivyo gukora ngo ivyotuma ngo ari we ngo aca yitoza kandi muri 2027 nta n'indwi ihaciye avuze ayo majambo yamaze kuba umukandida. Ikindi nokongera ko nuko ibimenyerewe nuko abakuru b'ibihugu bo batangaza ko bazitoza ku munota wa nyuma, abandi bose baravuga ko bazitoza, ariko ugasanga umukuru w'igihugu ahari wewe ashaka kuguma ari umukuru w'igihugu akwiye ico ikiringo kitari gito, ariyo mpamvu usanga bitoza igaye ukwezi hasigaye amezi abiri akaba ariko bavuga ko bagiye kwitoza, canke mu kiringo seni iba yavuze ngo abantu bazane amakandidatire baze kwiyandikisha ko bitojeje. Evariste Ndayishimiye avuze ko azitoza ata wundi muntu n'umwe aravuga ko azitoza, abivuze hagisigaye umwaka ngo amatora abe, bisigura ko ivyo yakoze ari ikindi giharuro, ko hariho yagerageje gutanganwa ari umukenyuro waba ashobora kuba yari yikeka ko bohava bamubuza kwitoza mu mugambwe wiwe. Nayo ubundi ntuvuga ngo hariho abandi bantu bariko barahiganwa bikomeye mu gihugu, uravye ingene imigambwe yayigize nta kintu na kimwe cyatuma yihuta. Uravye uko mu bindi bihugu bigenda, iyo umuntu amaze kuba umukandida biragabanya n'inguvu ziwe yari afise nk'umukuru w'igihugu, kuko nk'ubu hoca haboneka uwundi avuga ati nzitoza, dufata aha mu kiganiro Alice Hakizimana nawe je yoca atubwira ati najewe ndi kandida akabitangaza, mu bisanzwe bategeza kuca batangura gufatwa co kimwe. Ndayishimiye na Alice Hakizimana kuko bazoba babaye abakandida, azoba yitwa umukandida gusa nawe nk'abandi, azoba agifise amabanga y'igihugu kuko ari wahari ategeza kugihagararira, mugabo nk'umukandida umuntu ari mwihiganwa ibyo akora byose bitangura kwitwa kwiyamamaza, hariho ikintu cyaca gihinduka ingene agiye gutwara igihugu. Mugabo sindavyiteze kuri we, ntabwo ndamwitezemo kuba umudemokrate w'ukuri, umuntu agendera muri demokarasi y'ukuri, azobandanya yigenza nk'uko atari umukandida, kandi ubu ari umukandida yateza kuca atangura kunganishwa n'abandi bakandida nkawe. Rero yihutiye ibyo atinya nk'imikenyuro yashoboka mu bo bari kumwe, yibaza ko boshobora kumubuza, agerageza gukosora canke muri ijambo ngo gukwepa guca kure ivyashikiye Nkurunziza mu gihe yariko aratwara. Nkurunziza muri 2015 rimwe mu makosa ashobora kuba yarihendeye ni ukuza kubirondera ku munota wa nyuma. Iyo Nkurunziza burya arondera kuba umukandida muri 2013, muri 2014 bajya ba frondeur ntibari kuvyubahuka, nta bantu bari kubahuka kwemera gutakaza ibiti vyabo hagisigaye imyaka 2. Rero ico nico giharuro ca mbere burya bagizagira ati ninda aza kunyubahuka hagisigaye umwaka wose ngo ce ndamukura. Ikindi yakinye kumbure nshobora kuza kugaruka ko ningene muri 2020 Nkurunziza abajenero bamaze kumwankira ko yitoza ubugira kane, hanyuma akacaja akashiraho amategeko kavuga ati reka turabe rero ingene hazoboneka umukandida. Narumvise Ndayishimiye abivuga ingene babigenza bo mu kuronka uwo mukandida, ngo kuraba ukwije ngo amanota. Icyo atavuzemwo nuko umukuru w'igihugu aba hari aba bifisemwo inguvu nyinshi cyane ingene ivyo bintu babikora. Rero Nkurunziza arabikora ku buryo uwo mukandida yategerezwa kucaba Pascal Nyabenda. Ivyo barabikoze muri 2020 gushika ku munota wa nyuma umukandida bose bari bafise yari Pascal Nyabenda, ariko mwibwe ko amakuru yaje kenshi ko ibintu byagiye guhinduka ku munsi wa gatandatu mu masaa 6 y'ijoro buca baja muri kongere ngo batore uwo mukandida. Niho abajenero 5 bo muri CNDD-FDD bagiye kuraba Nkurunziza, baramubwira bati ku kirimba c'Igitega, baramubwira bati twebwe turifuza ko dusubira kuvugana ku kijanye n'umukandida. Nawe arabwiye ati ico kibazo caraheze, nta vy'umukandida turamufise, none tushaka kuvugana kwiki. Ati yamara twebwe twifuza yuko umukandida yoba uva muri twebwe mu bagwanye
ntitwifuza ko abo musivile ubu waduhaye twebwe ntitumwemera mushaka nde none uwo wundi wo muri mwebwe ninde igituma yabivuga gutyo ngo nkuru nziza yari yiteze ko ata n'umwe muri abo yokubahuka kuvuga ndayishimiye ko ndayishimiye niwe wenyine ari umusirikare muri uwo mwanya muri abo bajenero atari mu mabanga y'igisirikare wewe nkunze agira ati mwese muri abasirikare nta mukandida ashoboka rero ko wundi mufise mushaka nobaha ninde ko twari dufise umukandida hama aratangara icaciye kiba amakuru uko ndayafise nuko ico atarazi hariho umugumuko ukomeye bari bateguye abo bajenero nuko abakuru b'amakambi umuntu wese w'umusendefted afise ikintu atwara cyitwa ikambi afise ingabo zimugendanira afise abo bose imiduga yabo yari ku irembo ry'ikirimba igitega umwe mu bari bajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu wo bita Ndundi niwe yabibonye ivyo bintu ati ibintu nibiki aja kubabaza abo bantu bose abonye abakomanda bose amakambi mu gipolisi no mu bindi ati ibi bintu nibiki bamubwira bati twebwe hariho intumwa dufise hariya turazi ko bariko baravugana n'umukuru w'igihugu turarindiriye ijambo ry'ihumure batuzanira Ndundi abibonye ati ibintu biteye ubwoba yinjira kuraba umukuru w'igihugu amubwira ati ingo ico tuvugana wa Ndundi ngo aramubwira ati nyabona ibintu muriko muravugana nabo bantu je ntavyonzi ariko ibintu biri hano hanze birateye ubwoba abakuru b'amakambi bose abasendede bari ngaha n'ingabo zabo n'ibigwanisha ati nimba hari ico bariko baragusaba vyiza wo kibaha ibara ntirigwe kuko twe nta n'inguvu dufise zo kuja kugwana n'abantu turiko turabona umukuru w'igihugu rero yinjiye ngo yinjira yahindutse ubundi yari yabibankiye ngo aca ababwira ati rero ko numva mushaka ko hoba wundi mukandida reka duhamagare n'abandi baze tukivuganeko ahamagara abatwara umugambwe mu ntara bose arabazana bari bamwe muri batwara umugambwe nyene ku rwego rw'igihugu nabo mu ntara bose arabazana abashira ngaho arababwira uko ibi bigenze aca asaba ko batora batoye ngo wa mukandida wa nkuru nziza Pascal Nyabenda yoba yaronse nk'amajwi 2 gusa nuko vyahize no kuvuga ujya mwanya ibintu vyabaye umukuru w'igihugu baramutegetse uko bashaka ndayishimiye rero uyu munsi atinya ko hari ubunama yumva hari amakuru yumva yabo bajenero atinya ko abitebeje nawe ku munota wa nyuma yo kwisanze bafise undi mukandida n'iyindi mikenyuro nawe atiteze uko bagize nkuru nziza agasanga mubwiye ko batemera ko yitoza kuko wumvirije abasende deputy byo bavuga imyidogo bafise iruta ibi twe tuvuga ngaha mu biganiro umusende deputy muvugana umva wese avuga ngo igihugu carapfuye ngo ibintu nta nakimwe kigenda muri kino gihugu uko mwagisize mwokibona mwokumirwa niko bose bagenda baravuga rero ayo makuru yose arayafise yabitanze Ego, reka tugaruke ku bibazo nyezina vya kino kiganiro. Pacifique Ninahazwe mwarumvise leta ishikiriza ko umushikiranganje Gabi Bugaga yahitanywe n'urupfu rw'isanganya. Muri Fokode twarabonye mwandika ko hari ibimenyetso bishika 10 vyerekana ko uwo mushikiranganje yagandaguwe. Inyuma y'imisi havuzwe ivy'ugo rupfu muri Fokode muhagaze he? Muremeza ko ari sanganya koko nkuko leta ibivuga canke umushikiranganje yaragandaguwe? Amakuru Fokode mufise ameze gute? Tugiye kuvuga ku kibazo kiba kigoye. Hariho n'abagiye barambwira bati nkeka kiganiro wari kurundira kugikora ukazogikora bamaze kumushingura. Ntivyoroshe kuvuga ku bintu vy'umuntu aba yapfuye nkuko iyo hariho bene izo mpari zose ziba zihari. Nohera kuhoza umuryango wa Gabi Bugaga, sinzi ko ari Bugaga canke Bugaga ariko twohera ngaho. Hanyuma nkanababwira ko abashobora kuba batabizi Gabi Bugaga burya natwe mu mashirahamwe yigenga turamuzi, ntabwo ari umuntu tutazi, ari umuntu twabonye muri izo nzego. Jewe nkirongoye urunani rw'amashirahamwe yigenga Force, Gabi Bugaga yari mu rwego rujejwe gucungera ibikorwa byo muri Force, twita mengani comité de surveillance, yari mu barongoye ugo rwego. No kuvuga ko ari umuntu natwe tuzi mu mashirahamwe yigenga. Yari muri Force aserukira ishirahamwe ry'abamenyesha makuru, nimba ntihenze ryari ishirahamwe ry'abamenyesha makuru bavuga ivy'inkino bya sport.
iryo shirahamwe twari turifise muri force aba ari aserukira, hanyuma aritoza aratorwa nawe mu nzego zatwara force. Urumva ko muri twebwe n'umuntu tuzi niko muri 2015 yaratandukanye n'inzira zacu. Narabonye inyandiko zimwe zivuga ko n'ico gihe yari muri force yari yaramaze kwinjira muri CNDD-FDD, ico gihe navyo twari tuzi. Nabonye inyandiko zivuga ko yinjiye muri CNDD-FDD muri 2009, no kuvuga ko twari kumwe muri force, we wari umunywanyi wa CNDD-FDD. Ntaco nzi ko hari ibyo bari baramutumye kuducunga, ntavyo nzi. Mugabo uko twebwe twamubona muri iyo myaka tukiri kumwe, Gaby Bugaga yari umuntu je namenye vuba nuko yari yubatse, kuko yari umuntu akerebutse, yaboneka nk'umusore kandi yaboneka ari muto cyane. Ntavyo narinzi imyaka bariko barayivuga yiwe, ntayo narinzi ko ageze kuri iyo myaka. Nabona yari umuntu aboneka ari muto, akerebutse gose. Hageze nkajya guharura amajwi, abantu bitoje, aca yiruka imbere n'ingoga, afata ingwa, akaba ari mu bandika, mu baharura. Yari umusore ameze uko. Ikindi twamubona nk'umuntu w'ubuzima, yari umuntu atera inkuru cyane. Ahantu hari bama bariko baratwenga, abantu bose bama bariko baratwenga. Jewe mu myaka natwaye force nta kibize ndamwumvamwo, sinigeze numva bamwidogera, sinigeze numva inzankano, nta kintu kimeze gutyo nigeze ndamwumva ko. Yari umuntu akunditse, yari umuntu akundwa na bose, yari umugenzi wa bose. Uko niyo mashusho ya nyuma je mfise ya Gaby Bugaga muri iyo myaka. Rero nyuma ya 2015 niho yabonetse nyene gose ko ari uwo mu butegetsi, ari uwo muri CNDD-FDD. Aboja kuraba urubuga rwiwe rwa Twitter ruriko n'ubu, murashobora kuja kuraba ivyo yandika. Ni inyandiko zibabaje, ni inyandiko kuri twebwe zidutuka. Amashirahamwe yacu ahakwa kuyita ko ari amashirahamwe terroriste. N'umuntu yatukana n'umushikiranganje w'u Rwanda, avuga yuko ari muri leta atazi, uyu Olivier Nduhungirehe amubwira ati iyo leta urimo ntayuzi izokwica, none niwagiye ubwa mbere muri leta yo muri CNDD-FDD niwaciye apfa. N'umuntu yavuga ibintu bibi by'ukuri, ugiye ukaraba ibintu yandika hagati ya 2015 na 2020, n'umuntu yandika ibintu bibi cyane. Muri iyo myaka yari n'umuvugizi wa Reveriyano Ndikuriyo, yari umukuru wa Sena muri ico gihe, umukuru w'inama nkenguzamateka. Inyuma ya 2020 hamaze kuza intwaro ya Evariste Ndayishimiye, harabaho uguhesha. Inyandiko yandika hagitwara Nkurunziza n'inyandiko yandika hatwara Ndayishimiye hariho ubudasa. Ivyo gutukana ntivyasubiye gukomera. Niko yerekana ko ari uwo mu butegetsi nawe nyene nk'abandi, yerekana ko ari CNDD-FDD. Izo nama zabo, makoraniro, ukeza abagenywe, ivyo yabikora nk'abandi ba CNDD-FDD bose. Mugabo imvugo y'ugutukana nko muri no myaka ya nyuma ntivyari bikiboneka na gatoya. Ahubwo ku makuru mfise yashobora kuganiriza abantu bose, ntiyari umuntu aboneka ko yugaranye nk'abandi ba CNDD-FDD. Ahubwo yaboneka nk'aba CNDD-FDD muri kino gihe umengo barafise agahinda kuva Nkurunziza. Umengo mu ntwaro ya Ndayishimiye n'aba CNDD mugabo ntibanezerewe muri iyo ntwaro. Hariho benshi bameze gutyo muri iki gihe, ndaza kumbure kubigarukako. Reka rero nje ku kibazo nyene mumbajije. Urupfu rwa Gaby Bugaga tugwakira gute muri FOCODE? Dufata ko ari sanganya nk'uko leta yabivuze, canke dufata ko yoba yarishwe? Mu gatondo ka kare cyane ujya musapfa, jewe nabonye ku rubuga rwa Facebook umuntu anyandikiye ubutumwa avuga ko babonye imodoka yagize isanganya, yavuga mu Rubirizi, Kivoga bagiye kwivuga neza mu nyuma, ariko yanyandikira ngo mu Rubirizi, ngo mu Bigazi, ngo hanyuma ngo imodoka akambwira uko ameze n'ifoto mbere barayimpa. Aca arambwira ko babonyemwo ikiziga c'umugabo yambaye ikabutura, ati kuri ico kiziga hariko ikarata yo muri Seni ivuga ko ari commissaire ajejwe logistique na approvisionnement muri Seni. Handitseko ko ari Gaby Bugaga, ariko ntituzi ko ari ujya mushikiranganje. Twebwe abo bashikiranganje ntabo tuzi. Uko niko butumwa bwaje, nisanganya ntituzi uwo muntu. Ndaza kubigaruka ko mu nyuma muraza kumva igituma nk'icyo ndagishimitse ko ajya makuru ya mbere abantu bose bahawe na makuru yari yateguwe. Birashoboka ko nanje wari ko arambwira ivyo yashobora kuba ari umukozi w'iperereza
kuko twese ahantu hose hasohotse amakuru asa. Bahejeje kubivuga naciye mvuga nti sindabizi ko ibi bintu ari byo, simpava ntanga amakuru ngo sange nshikuje, reka ndabe ko hari abandi baravyandika. Canja kuri Twitter nsanga nibaza ko uwa mbere yari yavyanditse ashobora kuba yari SOS Media, ishobora kuba ari bo ba mbere banditse iyo nkuru, nibo nabonye kuri Twitter, ca ndabona ko vya bintu mejeye kuronka ari ukuri. Niho rero nanje ndavye ifoto nkaraba ko navuga ibibazo vya mbere mbona umuntu yokwibaza, none uyu muntu nimba yagize accident y'imodoka bigenda gute ngo abaryamye gutya. Mu mwanya wa mbere baduhaye ifoto kuguru, bamaze kugura umuryango kuri hanze, ariko amafoto y'ubwa mbere gose yaciye aboneka inyuma ukuguru kwiyo kuri mwidirisha. Iri sanganya ry'imodoka umushoferi aba afise ukuguru mwidirisha riba risanganya nyabaki, aryamye neza, ubundi umushoferi agize accident ariko aranyonga agwana none na volant, abagerageza guhagarika imodoka, none iyo nawe yagiye kuryama no kugura ashira hejuru, ibi bintu vyagenze gute? Nico kibazo ca mbere canje mu mutwe. Hanyuma ukaraba nta maraso aboneka hafi yiwe, none ibintu nibiki, ukabona yavyimvye mu maso, imodoka wayiraba yo nyene uruhande rw'umushoferi nta kintu caboneka coba cabaye nabi, unagira ati none iyi modoka yagonze gute, habaye ibiki? Urumva ibibazo vya mbere vyari bimeze uko. Mu nyuma hatera haza ayandi makuru menshi, haza na video ariyo yerekana kumwe nyene yari ameze. Hama ibibazo uko haca umwanya niko ibibazo vyaguma bica vyongerekana. Ukaraba ikibanza cabereyemo isanganya, ahantu habereye isanganya ry'imodoka mu mwanya mu bihe bene ivyo, urabona amapine aho yaciye, umuntu agwana yikatisha ikamuzungurukana. Mu nyuma haza noneho uruhande rwababaye rw'iyo modoka, hagati na hagati ku ruhande gundi, ukabona uti none iki kintu coba cayigonze kimeze gute ku buryo imodoka iba gutya? Nimba yagonze ibigazi, cari ikigazi gikoze mu vyuma, cari ikigazi kimeze coshobora kugira imodoka nk'uko tubibona. Noneho haraza umunyamakuru wa Iwacu aravuga ko n'urufunguzo rw'imodoka barusanze rubitse mw'isakoshi. Tuti ivyo bintu yanyonga imodoka urufunguzo rubitse mw'isakoshi? Haraza ayandi makuru menshi, imodoka bayisanzemwo isakoshi yuzuye amahera, ntawayatwaye, muri kofre hariyo umuriyoni ntawawukozeko. Haraza imparati y'inyuma ko itariko muga bitaboneka muri ico kibanza. Baravuga ko kigazi kimwe kiriko amaraso, ayo maraso yavuye he? None umuntu ari indani mu modoka, amaraso yiwe yaretse kuba mu modoka aza kuba hanze ahantu ku kigazi. Ibibazo vyinshi bitera vyongerekana ko haciye akanya gato twumva leta isohoye itangazo. Iryo tangazo aho ryaje ritangarije ntiryavuga ko bazotohoza nk'uko vyahora bigenda ubundi mu yandi matangazo. Baje bemeza ko umushikiranganji yishwe n'isanganya, baca barahoza umuryango n'abarundi, baca baravuga ko mu misi ya vuba bazotanga ibijanye no kumushingura. Umukuru w'igihugu mu kanya gato nabo baranditse, yandika ibindi bisa n'ivyo nyene. Umuntu akavuga ati ibi bintu vyitwa gute? N'isanganya risanzwe riratohozwa, naho vyoba yari isanganya nyene biboneka ko ari isanganya riratohozwa uko ryagenze. None umushikiranganji yagiye mu kibanza nk'ico gute mw'ijoro? Vyagenze gute ngo abatagira uwumugendanira? Vyagenze gute ngo abatagira umushoferi? Kugira uje ku birometero 10 vy'igisagara ca Bujumbura mw'ijoro ukacugirira amasanganya gutyo kinjira mu bigazi, vyagenze gute? Aho niho twebwe muri Focode bwa mbere twerekanye ko hari ibimenyetso ivyo vyose vyerekana ko uyu mushikiranganji ashobora kuba yarishwe. Uko rero bitugendera muri Focode ni gute? Inkuru yose itanzwe na Focode ivyara amakuru. Igihe cyose twandika haca haza ubwo nyene amakuru, abantu baca batangura kwiyugurura. N'ubu amakuru ya Bugaga abandanya kuza, hari ayo naronse ejo gutyo, abantu bagatangura kuvuga ivyo babonye, ivyo bazi, uko ibintu vyagiye biraza. Ngomba ndabahe nk'akarorero, sinza murazi iyo ndiko ndavuga ko mba nshaka gukingira abatanze amakuru, sinza gutanga ibituma nk'umuntu yatanze ayo makuru yoshobora kugirirwa nabi. Mu Gifaransa niho bavuga ngo il n'y a pas de crime parfait, ni ukuvuga nta caha na kimwe gitegurwa neza
ku buryo umuntu yirinda ibintu byose byotuma hamenyekana icyakozwe. Muri ujya mwanya ivyo bintu vyaba, ivyo vyitwa isanganya vyabereye ko muri iryo joro, kajya karere na karere karimwo abantu batari bake b'abanyezamu, baba bafise ibintu bararira ntaza gutomora kugira sinkwege naho bahera mu gukora amatohoza y'abatanze ayo makuru. Ariko muri abo batari kure cyane yahajya, hari abatwandikiye baratomora neza ibyo babonye muri iryo joro. Bambwiye bati hagati y'isaha 7 n'isaha 8 z'ijoro twarabonye imodoka zibiri zije ziherekeranije zigenda bukebuke. Imodoka y'imbere uwo muntu kubera avuga ati umva sinegereye ngo ndayibone neza ngo mperaheze, yavuga ati yari mu bwoko mbona umenga nizo bita Voxi, ariko sinemeje ko ari Voxi kubera ko ntayegereye ngo mvuge ngo ni Voxi nyene. Niyo yari imbere, inyuma yo ikaza yakije amatara neza. Ati inyuma yayo hariho imodoka ya camionette double cabine kujya nyene twavuye tuyibona inyuma. Ati yoyo yatsi ibinyoteri kumbure nk'abatumva neza ikirundi, ibinyoteri ni clignotant mu gifaransa. Ati yo yatsi bijya binyoteri biza biraklignota iziri inyuma yayo. Ati co ntashoboye kubona nuko imbere yoba yarakwegiye inyuma kuko twari kure, nta mugozi twari gushobora kubona hari mwijoro. Sinzi ko hariho umugozi ariko zari zegeranye zigenda bukebuke. Ati izo modoka turazibona turaziraba aho turi hanyuma twibata ko bisanzwe zirarengana. Ati cagiye kudutangaza haciye iminota 10 gusa twabonye ya modoka yari imbere ivayo yiruka mu murindi udasanzwe. Hariho n'isanganya yari iherutse kuba tuba tuti uyu nawe nubundi ashaka kwiyahura, abantu bagenda gutya aya masaha nibiki. Yavuyeho yiruka, imwe yari inyuma yoyo ntiyaza ntitwayibona. Aca arambwira ati buri mu bucagucagu ngira mvuga igishobora kuba giteye ubwoba, ariko nibaza ko bitokoroha aho nyine kuba cyamenya abo bantu. Mu bucagucagu harabonetse umuntu w'umugabo twabonye yaje hafi mu masaha 10 y'ijoro mu bucagucagu. Yewe yavuze ati sinzi ko isanda yivuze nza ko yavuze ati hajya mu mutwenzi haba hatukura hejuru. Avuga ati ico gihe haje umuntu w'umugabo w'inzobe, atari muremure kandi atari mugufi, asa neza ubona ko ari umuntu nyene yifise. Araza yambaye impuzu za siporo nk'uri muri siporo, araturengana. Ati hanyuma turavye turabona ko yambaye Motorola. Ati je narabaye mu nzego z'umutekano, ntiyavuze z'umutekano nyene nkuko dakivuze ariko ari ibintu vyegereje ivyo. Hama aravuga ati narabonye ko ari umusirikare wo muntu. Aragenda, haciye akanya hariho amasaha yacu yo gutaha, twigiye imbere ya modoka twe turayica kure turabona hiri, turavuga ati ya modoka nijya ati yari mu bigazi ku metero si ku birometero, ni ku metero nka 8 canke 10 ngo uvuye kuri kaburimbo. Ati turayibona, ati hanyuma dushaka kuja kuraba ngo turabe ivyo ari byo kuko twari twayibonye. Ati hanyuma haba hariho uwundi muntu ahagaze aravuga yuko atawuja kuraba, ati mugabo haba isanganya. Nuko bo bari bafise ibikorwa byabo bikorera barabandanya. Wa mugabo yaduca ko tumusanga imbere ariko arakora amapompage, byitwa ko ari muri siporo. Turigira tibwakeye turagaruka. Tugarutse rero dusanga abantu barundanya aho hantu ni benshi. Niho twasanga abantu basa n'ababigije kure ngo ntibiyegera imodoka, mugabo bose bafise bariko baravuga ngo nisanganya ryabaye, hari umugabo arimwo yambaye ikabutura kujya nyine twaciye tubironka twese. Hanyuma acara ati none mwebwe ayo makuru mwayahawe nande? Ibi byose muri kumuraduha mwabihawe nande? Baca baramwereka ati uriya mugabo ni wabitubwiye byose uko byagenze. Aravye asanga ni wa mugabo yabaciyeko, ni wa mugabo yamye babonye agira siporo, niwe yatanze ayo makuru y'ivyabaye byose. Hanyuma ati mu nyuma hageze ko ikiziga bagikuraho n'imodoka zose zari zikagenda, twabonye wa mugabo yinjira muri izo modoka nawe zigenda zimujanye. Rero aya makuru na makuru yerekana gose ko ibyabaye bishobora kuba byari byateguwe. Hariho
abandi bo mu nzego z'iperereza bubahutse nabo nyene kutuvugisha. Umwe ni n'umutegetsi, ntituza kumuvuga nk'uko twama tubikora, ni n'umutegetsi mu iperereza. Hariho icatumye ikimenyetso kimwe mu vyabereye aho catumye turondera uwumushikira akamubaza ko ari we yoba yakoze ivyo bintu. Hanyuma nawe aravuga ati ivyo bintu ntimubiturondereko, si twebwe. Ngomba mvuge mu majambo yakoresheje, ndavyikure ko mu kubivuga kuko iyo Fokodite itafise yo nyene ikintu ifise icemezo ntiheza ngo yemeze, mugabo nkoresha inyishu twahawe. We yagize ati ivyo bintu bironderere muri garde présidentielle, niryo majambo yakoresheje. Ujya yishwe kandi bironderere muri garde présidentielle. Uko niko majambo twahawe n'umuntu w'umutegetsi muri service national de renseignement. Uwundi muto cyane wewe aragira kure akavuga ijya modoka ahantu yahondewe, sinza kubitomora ivyo, ariko aravuga urupangu yaratubwiye ijya modoka bayihondeye mu rupangu runaka. Ivyo twarabironse, ati we ntibari bamwiciye muri urwo rupangu, bamwiciye ahandi, bamuzana muri urwo rupangu, bamwinjiza mu modoka, baraheza babandanya imodoka bazitwara hariya. Ikintu gihambaye uwo muntu yongeyeko nico ngomba mvugeko, nuko yavuze ati ico mutamenye, koko namubwiye nk'ivyo z'imodoka zibiri batubwiye, ti muri iyo modoka y'imbere hariho bamwe mu barimwo ari abantu bakorana n'iperereza, bakora kuri izi mbuga ngurukana bumenyi, bari bahawe igikorwa ko muri ico gitondo nyene baca batangura gukwiragiza ibindi bintu vyoba vyishe umushikiranganji. Barabisomye benshi cane, amakuru yaciye avuga ko uyu mushikiranganji yaboregwa, abandi ngo uyu mushikiranganji ngo yakunda inkumi. Hariho n'abageze ku rugero nk'urubuga rwitwa Ntareland, baje kwerekana ibimenyetso byose ngo vyerekana ko ivyo bintu biriko biravuga atari ivyo, ataco tumamwica. Hariho rero bageze ku rugero kuvuga ngo yaragiye, ngo yari kumwe ngo n'umukobwa bava muri biriya bice. Kandi muri izo mbuga harimwo zimwe abazikoresha arabo mu nzego z'umutekano z'u Burundi. Hariho kandi izindi mbuga nyene abo twumbe tuzobikora ko ikiganiro, tuzi neza ko ari abakozi b'iperereza bahembwa n'iperereza. Umuntu akibaza ingene urubuga rukoreshwa n'abantu bazwi n'iperereza rushobora kwaduka rugafata umushikiranganji wa leta atarahambwa, rukamwambika ibintu byose rushaka, ntihagire n'umwe akurikirana urwo rubuga kandi abagwandika ko bazwi. Buriya Perezida Nkurunziza yapfuye, iyo haba imbuga nk'izi zigatangura kumwandika ko ibintu zishakiye, ari abantu bakorera iperereza bazwi, muribaza ibintu byashobora kubabako. Ariko kuri uyu mushikiranganji n'umushikiranganji wa CNDD-FDD, wa leta ya CNDD-FDD, yarazwi muri iyo leta, abantu barihaye kumwandika ko ivyo bishakiye vyose, nta numwe yakurikiranywe kubera izo nyandiko zituka uwo mushikiranganji. Ni kimwe mu bimenyetso vyerekana ko bijya bintu twariko turabwirwa vyari vyateguwe ko bica bivugwa uko nyene. Rero bakwiragiza mu bantu bose isanganya, ukuboregwa, umushikiranganji adashoboka, bikwira gutyo, hanyuma ntihaba amatohoza namwe. Rero ku jewe aho mpagaze uyu musi, simvuze ngo ni jewe nemeza bishwe n'abatishwe, mugabo mvuze mon intime conviction uko je ndabibona uyu mushikiranganji yarishwe. Ego Pacifique Ninahazwe, amakuru mudushikirije n'ay'abatari bake bagiye barashikiriza batandukanye, biragaragara ko umushikiranganji Gaby Bugaga yagandaguwe. Ariko uno munsi mwebwe ku makuru mufise, mwoba muzi ico yoba yarazize? Kuko munde mwavuze mwagize muti yari umuntu abana neza, ata ngorane agira n'abantu, yoba yazize iki? Ayo makuru mwoba muyafise?
Ni ikibazo kitoroshe ico ariko naho nyene ndaza kuvuga ivyo nagiye ndaronka murazi ko Focode ivuga muri conditionnel hariho nabonye ku rubuga rwa Facebook abantu banyandikiye ngo ntusubire kutubwira ngo vya bindi ngo yoba ngo vyoba ngo ama hypothèse oya niko abandi hagati y'akazi na muntu burya niko bavuga amashira hamwe bene aya yacu niko avuga ntitwigera tuvuga ngo twebwe turemeje kuko ntituri amasentare ntituri inzego zijejwe kwemeza bene ivyo bintu baze kunyumva yuko mu kubivuga ndabivuga uko nabironse mugabo atari genza kuvyemeza ngo niko kuri mugabo uko nabironse ndabivuga uyu mushikiranganje ubwa mbere bwo twaraganiriye na bamwe barabagenzi biwe bakomeye bariho muri abo barabagenzi biwe yarababwira ko afise ubwoba yarababwira ko bamwe muko bavuga yuko n'intumbero ko yohava ava mu gihugu yari murimwo bamwe abandi bakatubwira ko vyamushikiye akiyumvira no gutanga imihoho ahandi bakavuga ko mu kwezi kwa 12 canke mu kwa mbere President Ndayishimiye yoba yaragomvye kumukura ariko muri ico gihe ngo mukuru w'umugambwe aravyanka ndabivuga uko nabibwiwe kuko abo bose ko ari babiri umwe wese arashobora kuca avuga ati ibavuze sivyo kandi nibwo burenganzira bwabo bazoba bagize neza nibabikora hanyuma ikindi cyari kizwi kuri uyu mushikiranganje nuko yafatwa nk'umwana muri politike so umwana w'amaraso nk'umwana wa Reverien Ndikuriyo abantu bose bavugana na Gabi Bugaga ashatse kuvuga ko ikintu gikomeye yavuga ko yagihawe na afande yavuga ko afande yavyemeye yavuga ko afande ahagazaha uwo yita afande yarinde iri jambo ntirimberewe mu barundi afande ri jambo rimenyerewe nko mu gisirikare cy'u Rwanda mu Rwanda bavuze afande n'umushefu ni umukuru w'abandi aho babari rero we yari yita afande yari Reverien Ndikuriyo bavuga ati yabigendera yavyiyemera bamwagiriza ko yiyemera ati muri we wamengo we nyene n'igitutu ca Reverien Ndikuriyo mubo baganira hamwe yoba yakishamwo akerekana kutumvikana kuri hagati y'abatwara Burundi uruhande rwa Ndikuriyo n'uruhande rwa President Ndayishimiye hari ivyo ntaza kuvuga cyane kuko tuko tuvuga uwitavye Imana twava dusanga tunamubesheye ngo yaravuze ibi ari ivyo nabwiwe nanje ntavyo nopfa kwemeza ngo yarabivuze gutyo ivyo muze kundinda hariho bimwe nza kugeguza mu kubivugako hanyuma igihe Ndikuriyo asubiye kuronka ubuyobozi bw'umugambwe CNDD-FDD yoba yashaka ko uyu muntu aza yomubera umuvugizi mu mugambwe ariko mu biro by'umukuru w'igihugu niho hoba havuye abatashaka ko Bugaga ari waza ku muvugizi wa Ndikuriyo baravuga bashiraho ibituma adashobora kuba Bugaga naho yava mu ntara yagutse ya Bujumbura ubu avimuhuta bavugize bati umuvugizi yoba mu gisagara ca Bujumbura yoca bana umukenyezi w'umututsi kazi baca baragira bati baca bafata uvuye mu biro by'umukuru w'igihugu Doriane Munezero abari waja muri ico kiranza ariko Ndikuriyo we bavuga ko yashaka ko ari Bugaga mubera umuvugizi ikindi nuko mu kuja ngo muri seni ujya mu guhigu rabi by'amatora murabi kibanza Bugaga yarafise Bugaga n'umenyesha makuru yakoze muri RTNB mu nzindi nzego yabaye umuvugizi yarafise ico cy'umenyesha makuru cyane ariko ageze muri seni si umuvugizi wa seni muri seni afise ikibanza gikomeye cyane kirabwa na benshi wo bita commissaire araba logistique na approvisionnement niwe ajejwe amasoko nico kibanza c'amahera rero bagira bati muri seni yari nk'ijisho canke yicariye umugambwe na Reverien Ndikuriyo yarahagarariye inyungu z'umugambwe n'iza Reverien Ndikuriyo mu masoko ya seni umuntu ariko aravuga amasoko ya seni abantu barashobora ko batibaza ivyo bintu uko bingana baragira bati naho wofata isoko rimwe isoko ry'ikarata yitora ijya carte ijya bulletin de vote atijya yonyene na mamiliyaridi abantu badashobora kwibaza ingena ngana ku muntu aronse iryo soko
rero abantu bamaze imyaka bahabwa iryo soko ryo gukora irya bulletin de vote n'ishirahamwe mu bisanzwe rya CNDD-FDD rikorera CNDD-FDD, hakabamwe rero n'izindi nyungu z'umukuru w'umugambwe. Atariko iryo soko ngira ndabivuge kwa kundi niko babimbwiye si ibyo mfise, hariho uwundi muntu yariko arariraba cyane muri kino gihe hariya hejuru rwose, danse kuvuga izina mugabo hariya hejuru rwose kumwe hama havugwa, hariho umuntu waho yariko araraba rwose iryo soko, yashaka ko iryo soko nawe rimujako, agenda muri kino gihe ariko ashinga ubuntu bwinshi cyane mu bisata nka byose by'igihugu, agenda yigarurira amasoko mu bisata nka byose. Ikindi abantu benshi bariko baravuga batibuka ni uko Gabi Bugaga atari bwasubirizwe muri seni. Yarabaye umushikiranganje mu kwezi kwa k'umunani, ariko muri seni kubu ikibanza ciwe kiracagaragara ntarasubirizwa. Ikindi bambwiye bati igena ryiwe muri leta, igenwa ryiwe muri leta ntabwo Bugaga yatanzwe na Reverend Ndikuriyo, yari yitwa ko ari nka se wiwe muri politike. Ati kumugira umushikiranganje yari ntumbero y'ukumukura muri bimwe by'amasoko muri seni. Agiye no muri leta hari ikintu cyakozwe, ubushikiranganje bwiwe baciye babumanyura ko igisata gikomeye cyane. Hariho benshi nabonye baza barandika ngo amasoko ngo y'ibintu ngo bya limitere n'ibindi, nuko hari ico batazi. Bugaga agenwe kuba umushikiranganje, yari umushikiranganje ajejwe ibimenyesha makuru no kumenyesha makuru gusa. Ariko w'imbere yiwe hakiriho Leokadi Ndacayisaba, uwo yasubiriye, yari umushikiranganje ajejwe ibinyamakuru, ibyo bimenyesha makuru, kumenyesha makuru hamwe n'ibi bijyanye n'ubutunzi buvuye mu buhinga ngurukana bumenyi bita ekonomi numerique. Nuvuga kuri Leokadi Ndacayisaba ico gisata cyaca kiraba ibyo byose bya za limitere, na cyane cyane isoko rikomeye muri kino gihe riraba bamwe bo hejuru cyane, nako ndavuga ibijyanye na muri Onatere bayikura ko Onamob, hamwe n'igisata bariko barazana n'ibindi. Aho muri ico gisata hariho ibintu byinshi bikomeye birimwe inyungu z'abo bantu bo hejuru cyane, nase kudoma ko urutoki no munsi ngo mvuge ngo banaga. Rero uwo mushikiranganje uravye ubundi bushikiranganje bwose ngene bwagiye burakogwa, bwose bwagiye buraguka babushyira ko ibindi bintu byinshi, matwasambuwe bwinshi, hasigara ubushikiranganje 12 gusa. Ubwo kwa Bugaga nibwo bushikiranganje aho kubwongera babumanyuye babusigariza ubusa, babusigariza akantu gatoyi cyane, na bamwe bandika bavuga bati n'ubushikiranganje n'amafaranga menshi bwari bufise. No kuvuga n'umushikiranganje aje yinubwa mugabo hari ahantu bamukuye. Rero abo muri CNDD-FDD tuvuga nabo bavuga bati mu byo ashobora kuba azize hariho ibijyanye n'ayo masoko yo muri seni, hariho umuntu abantu urabona iby'amatora umurindi biriko yishwe indwi zibiri imbere y'uko ibyo by'amatora bifata umurindi tubona bifashe, kandi nta bantu bagira ijisho muri bya bintu vya seni. Bakagira bati jena nabajeje ikibazo none ukuntu yishwe ko bibonekesha abantu menga sabanyamwuga, turavye uko ubundi bahora bakora ubwicanyi. Na wa wundi wo mwipereza yavuze ati murabona bijya bintu ko byakozwe n'abantu batazi ibyo bakora, ibintu byose biraboneka ntibinanyegeje ko ari umuntu yishwe. Abandi bo bagize bati babikoze n'impaka, icyatumye basiga ko ikarata ko ari uwo muri seni birafite ico bivuga, ntabwo babigiriye ubusa. Bamusize ko ikarata ya seni kubera iki? Nta na kimwe kivuga ko ari umushikiranganje ariko ko ari komiseri wa seni, cyo kiriho n'ubutumwa. Ati n'ubutumwa kubo yakorera, n'ubutumwa kuri urwo ruhande bari kumwe, n'ubutumwa ku bandi bose bari muri iyo systeme batazi ibyo barimo. Ati n'ubutumwa kuba babiretse kujya, ati nimubibona uko twabikoze, ni message iri claire bahaye abantu, ati mukabandanya namwe tuzobagira uko. Ariko ikibazo kihari Pacifique, muravuze ko ari ubutumwa, ubwo butumwa bwagomba guhabwa nde? Ko mwavuze mugasigura yuko umushikiranganje Bugaga yari nk'umuhungu wa Reverend Ndikuriyo, byo byagenze gute ngo bamwumvishe ko bategerezwa kwica uwo yafata nk'umuntu wiwe
canke ababikoze boba batabanije kubimenyesha Reveriyani Ndikuriyo? Ndababwire ko atari ubwa mbere muri iyo ntwaro hishwe umuntu yegereye cyane Reveriyani Ndikuriyo, sibwo bwa mbere. Abantu bose ngaha baba bakurikirana amakuru dutanga baribuka inyuruzwa n'ibugwa irengero rya Oscar Ntasano yabaye umushingamateka akaba n'umukenguzamateka w'intara ya Makamba. Uyu yafatwa ko ari we mufinansiye, ari we abanyarwanda nibo bafite ijambo ryiza rijanye n'icyo cy'umufinansiye, bari umutanga umuterankunga ni ukuvuga ubutanga uburyo bwatumye Reveriyani Ndikuriyo akora ibitari bike mu byo agerako muri politike no mu bindi, mu kwiyamamaza no mu gukora ibindi migambi itari mike. N'umuntu yamufashije byinshi. Imakamba bafata ko ari ukundi kuboko kwa Reveriyani Ndikuriyo. Je ndi umunyamakamba, ivyo mvuga ndazi ingene Ntasano yafatwa bena Ndikuriyo. Yari nundi wewe yari nk'umuvukanye nawe, umwe dufashe ko ari nk'umwana wiwe, ubundi yafatwa nk'uko yoba ari umuvukanye wa Ndikuriyo. Murabona ingene Ntasano yishwe, nta cakurikiye, kandi Ndikuriyo ari umukuru w'inama nkenguzamateka. Muri CNDD-FDD barafise ikintu bagenderako kibi cyane, ntibapfupfuye. Nta namwe muzobona umuntu yapfuye bakamupfa, nta na hamwe ndabibona. Upfuye karabaye biraheze, umugani wate no ku rugamba twaca duhamba tukarengana. Nuko bameze, ntibigera bapfa wapfuye. Barashobora kugupfa ukiri muzima, aho barashobora kugwana ariko wapfuye. Aho twavyumvise abantu womenga baragobye gupfa wapfuye, ni Bunyoni ariko araburana agira ati jewe nashaka kumenya icishe nkuru nziza, numvise bimwe bya wa mupfumu, ariko ubundi ntibapfa wapfuye wababazwa ivu birabiheze. Rero umuntu icazi Ndikuriyo yoba yaramenyeshejwe ko bagiye kwica Bugaga, ntavyo nzi. Byo byabaye atabizi nawe agakanguka mu bandi, ntavyo nzi. Ariko kirashoboka ko ari ubutumwa yahawe, kuko nkuko twatanguye tuvuga za mpande zibangabanganywe muri uwo mugambi bimaze imyaka biriko biravugwa. We nyene murazi byavuzwe ingene yahatswe, ariko ahatswe ntaza kugaruka avuga ngo bampakije. Murabona iwabo kamara agacerere ingene bene ivyo bintu babiheza, bafise inzira zabo babihezamwo. Ariko birashoboka ko ari ubutumwa yarungikiwe, tukabandanya unana ibishobora kukubako n'ibindi. Ariko mwibuke kandi ko muri iyo ntwaro hariho n'undi mushikiranganje yavuzwe ko yahatwe kwicwa mu misi heza, nawe ari wo ku ruhande rwa Ndayishimiye. Umushikiranganje Alain Ndikumana wewe yanubahutse kuvyivugira, bundi ntibigera bavuga ko bagira bicwe. Nibaza ko tumaze kumva abantu babiri gusa muri CNDD-FDD bavuga ngo bagira bicwe, Ombudsman Rukara hamwe na Alain Ndikumana, nibo bantu bamaze kwaduka bakaja imbere akavuga ati twebwe turashobora kwicwa umwanya n'umwanya. Muri ico gihe Alain Ndikumana nawe ni wahe? Alain Ndikumana n'uwa Ndayishimiye, abavuga ko boshobora kumwica ni ku ruhe ruhande? Hari abaciye batangaza bakora amatangazo. Ibutse ko Ndikuriyo we nyene yavuze ati mbega uwo mushikiranganje yoba ashaka gutabagwa n'abavuye mu ijuru, mbega umushikiranganje avuze ngo umutekano wiwe ntukingiwe mu Burundi, ninde yosigara akingiwe? None umushikiranganje yegereye Ndikuriyo niwe kumbura ashobora kuba aciye yicwa, kandi abashikiranganje bitwa ko bakingiwe. Ego me Pacifique Nahazwe, ikindi kibazo tugira tuvugane ko muri kino kiganiro ni kijanye n'ibi bigwanisho bimaze iminsi bivugwa, aho abanyagihugu batandukanye batanze amakuru yuko hariho ngo amakamyo yobagera ku 83 y'ibigwanisho aca i Burundi akerekeza mu gihugu ca Tanzania. Ivyo bigwanisho mubifise ko amakuru yahe, bivahe, bijahe, bifise intumbero yihe? Mbega hoba hariho isano hagati y'ivyo bigwanisho n'urupfu rw'umushikiranganje Bugaga? Aho mbona ko bishobora kugira isaniro si nini cyane, ariko birashobora kuba bifise aho vyohurira. Ni hehe? Jewe narafashe umwanya wo kuraba ibintu vyabaye muri iyo ndwi ukuntu bingana. Ibintu vyabaye muri iyo ndwi y'urupfu rwa Bugaga. Bugaga arapfuye mu gitondo cyo ku itariki 16 kwezi kwa kane. Amafoto araje, turabwiwe twese ko yagize isanganya, abantu bari suro shock, ibinyamakuru vyirutseyo, abantu bose ariko ararondera ivyo ari byo, ayo makuru yose asohoka tukibaza ko ivyo ari byo. Uwo mwanya nyene abantu bibuke ikiganiro tukaba tumaze indwi zibiri dukoze ngaha, ivyo nari nababwiye amakamyo 23
yari yinjiye mu Burundi hari ku munsi wa gatanu. Ikiganiro niba twagikoze itariki 12, no kuba ko ayo makamyo azoba yari yinjiye itariki 10. Yinjiriye ku kivuko cy'i Mombasa muri Kenya, araza ndababwira ingene aherekezwa n'abasirikare ba Kenya, ageze kuri rwa Tanzania aherekezwa n'abasirikare ba Tanzania, akinjira Ikobero, hanyuma amakamyo yinjira mu ikambi ya Mukoni yuzuye ibigwanisho. Nari nababwiye ko abashoferi bayo makamyo batangaye bahageze mu gihe bari bazi ko bacyabandanya Bujumbura, bababwira ngo nibatahe, ngo iyo bazobandaniriza bazoyabwira ku wa mbere wakurikira. Aho ku wa mbere urumva niho hacaba igikorwa gikurikira cyo kubijyana iyo bija. Narangije ikiganiro ngirane iyo bija biramaze kumenyekana ko ivyo bigwanisho bica bisubizwa muri Tanzania. Ni rero kubu ndabivuze ngaha, ndibaza ko batwara igihugu batahugira ingorane yingene ku wa mbere nyene baca bikatisha babitware muri Tanzania. Naraye ndabivuze amakuru naronse ningene kijya kiganiro twakoze cateye ijambo ryo mu Gifaransa banyandikiye ngo cyateye panique mu butegetsi. Mu butegetsi habayeho ihungabana kubera ibintu warayivuze, ti bose bariko bibaza ingene iyo information utanze bayigira, kuko byari ibintu binyegejwe cyane, nta muntu umwe yabivuga. Tibonye nariko bacanamwe ngo mu butegetsi hejuru hariho umuntu ariko aramena amabanga akomeye y'igihugu ayaguha, ntibazi ingene ivyo bintu babigenza. Rero hamwe ku wa mbere abashoferi basubiyeyo babwira ati nubu nimurabiye mubandaniriza tuzobabwira. Aho ku wa mbere nta cyakozwe, imodoka zagumye zipakiye bya bigwanisho aho mu ikambi ya Mukoni. Ico namenye nuko hariho izindi zitatu zavuye ziza kwiyongera ko, kuko hari ayandi makamyo yari yaje imbere 60. Muri ayo 60 atatu aragira ingorane mu nzira, 57 abandanya amaje Gitega ayandaje Bujumbura, nayo atatu baca bayazana muri ka ya Mukoni. Ziba ikamyo 26 imukoni. Ku munsi wa kabiri naho nyene barabwira ati kumbure ejo abashoferi bari batanguye kwidoga amafaranga yabaheranye mu mahoteli, batazi ingene bari bubandanye, baca babwira ati ejo mu gatondo birashobora gukunda. Urumva kuri wa munsi bateza gusubira inyuma hongeye kwindi misi 2. Rero mu gihe turiko twumva amakuru ya Gabi Bugaga, ubwo nyene cyandonka amakuru avuye imukoni nayo aterega za kamyo ziriko zirasohoka. Mu kuzisohora bakoresha ubuhinga bwo kugira abanyamuyinga ntibabonere rimwe amakamyo menshi asohokeye rimwe, nkuko nari nabivuze ngo baca bibona ivyo ari byo. Bati basohora zine gusa, hasohoka zine zigaca no mu nzira zidasa. Aho zine zisohokeye haca umwanya zine zigasohoka zigaca mu wundi muryango, mu yindi rembo atari ryarindi zimwe zine za mbere zaciyemo. Babigira umwanya muremure, zagiye gusohoka zose ngira gushika nko mu masine zikiriko zirasohoka ku Mukoni, maze zifata inzira yo ku rubibe rwa Tanzania. Aho naho bahageze basanga ku ruhande rwa Tanzania ntibarazana abasirikare ba Tanzania baza kuca baziherekeza. Zica zisanga zitegerezwa kurindira ku musozi nimba witwa Kinazi imbere yuko ushikira Kobero. N'abanyagihugu baratwandikiye bafise ubwo bavuga ko badatahura ivyo bintu, bafise ubwo ko bihabaye baturikira ko nka bimwe byo muri Kambaza. Haca rero aho Ikinazi hazamwo na zimwe 57 zari zagiye Gitega ni Bujumbura, zose hamwe ziba zibaye amakamyo 83. Ndafise amafoto yazo ziri ngaho, ndafise video yazo, sinabishiza habona kubera ko hariho bimwe byo cavyerekana bari bafashe izo video baribo, byatumye ntabishira ku mugaragaro. Ariko izo kamyo ndafise ibimenyetso byazo byose, hari bafotoye ama plaque yazo ndayafise, bikenewe ko bija mu matohoza akomeye ivyo byose no bitanga ku buryo amakamyo beneyo bashobora kumenyekana. Hanyuma haraciyemo rero nk'iminsi nk'ibiri ikamyo zirabandanya muri Tanzania, babasirikare bazirekeza baraboneka. Muri uyu mwanya ndiko ndavuga amakamyo yarashitse ku kivuko cyatanga, amakamyo 10 aramaze gupakururwa, amakamyo 73 ari muri parking aho ku kivuko cyatanga muri Tanzania. Bararindiriye ko nazo zipakururwa, nk'abati kumbure zopakururwa ejo canke hirya yejo, ariko izo kamyo niho ziri. Nimba bashaka kumaririza ubunyene barubika intumwa tuje kuraba mu kivuko cyatanga muri parking kwa makamyo 73 adahagaze arindiriye gupakururwa aho yavanye ibigwanisho mu Burundi. Sinza kugera kure tufashe ikiganiro cyari kigeze giheruka ngo ndazi y'ivyo bintu bizohereza. Bushika bararindiriye ubwato bushika
buce bupakira ayo makonteneri y'ivyo bigwanisho. Amakuru mashasha mfise naye uyu munsi kuri ivyo nuko bino bintu bimenyekanye bitevye, nuko vyari bimaze igihe biriko biraba. Hariho ikibanza i Bujumbura cegukira igisirikare, ikambi aho benshi bahora bita kera Burutex, Burundi Textile, n'ahantu hakorerwa impuzu, imyambaro y'abasirikare mu myaka iheze, n'ahantu mu nyuma havuye hahindurwa ahari mashini zibaza, ahari ibintu byinshi by'ubuhinga tekinike bene ivyo byo mu gisirikare, harakorerwa imiduga. Ico kibanza mu minsi iheze abasirikare ntibabizi neza, bo bavuga ngo caragurishijwe, ngo coba kitakiri c'igisirikare, kitacitwa ko ari kambi y'igisoda. Mugabo ikibatangaza ni ikibanza ca mbere gicunzwe mu Burundi, kumbure kurusha n'ikibanza c'aho umukuru w'igihugu aba. Aho hantu nta muntu harengana ngo hahagarare, kirazira. Imodoka naho yoba ihagiriye ingorane, ubwo nyene haca haza abasirikare bategeka kuyisunika kwiteza kuvaho, kirazira guhagarara ku miryango y'aho hantu. N'abasirikare bandi basanzwe ntibashobora kuja aho hantu. Barambwiye ingene abasirikare bacunze ico kibanza ca Burtex n'abasirikare begukira polisi militaire. Sinzi rero ingene icegera c'umukuru wa polisi militaire yigeze kwiyamvya, yari mu major mu ex-FAB, maze ko amakambi yose yo komanda ari ex-PMP ya ex-FDD, icegera ciwe ari wahoze mu bafab. Nawe icegera aravuga ati, komanda Asego aravuga ati, none jewe nama ndungika abasirikare banje gucunga ahantu kizira ko nanje nja kuraba, ndakeneye kumenya abo basirikare banje byo bacunze ivyo arivyo. Erega wa major aritora ngo aragiye kuraba ku muryango, hashitse baramuhagarika, bamubwira ati ngaha kirazira kuhinjira. Abwira ati mwebwe si je ndabagaba, mwe murashobora kumbuza ko ninjira aho mwebwe muri ari je ndaharaba. Arinjira, telefone ubwo ngiye muri etat major, komanda Ansego w'ikambi baramuteruye n'iminwe, baraterura baja guta hanze abasirikare arongoye. Abasirikare batoyi baterura majoro muzima, komanda Ansego wabo baja guta hanze nk'umuhimbiri uwari we wese. Uwo musi nyene ngo yaraye ahinduriwe ikamba akoreramo, uwo musi nyene yaraye akuwe kuba komanda Ansego wa polisi militaire. Murumva ico kibanza ingene kimeze. Nahora numva ndiko ni kenshi nkunze kubaza nti muri Burutex ariko habera yibiki. Abasirikare banyishura kuko ata makuru nyene bafise, bambwira ngo aho hantu hafiswe n'abarusiya, ngo ntituzi ibintu bakorerayo, ngo baba bakora amadrone, ngo baba bakora ibiki, niko byavugwa. Amakuru mfise nuko ico kibanza gifiswe n'umunyaribani. Umunyaribani amazina yiwe arashobora kuboneka, n'ibindi bimuranga bitari bike byoshobora kuboneka. Umunyagihugu umunyaribani yoba yamaze n'imyaka itari mike aba mu Burundi, ubari ngaho, imodoka barambwiye agenderamwo n'ibiki. Uwo munyaribani yoba ari wafise iyi marche yo kugura ivyo bigwanisho, mu bisanzwe ni wabigura, mugabo bikitirirwa Uburundi, biza ari ibigwanisho vyitwa ko ari ibigwanisho vy'Uburundi. Abategetsi b'Uburundi bariko bajya komisiyo y'ivyo bigwanisho. Iyo bishitse amakamyo menshi ashikira aho muri Burutex, niyo vyaca bija, niho bimwe bipakururwa. Narabivuze nti hariho bike bike bipakururwa. Umwe mu bahinga mu bahoze bakomeye gose muri CNDD-FDD yambwiye ati, jewe nzi vya CNDD-FDD n'ivyo vy'ibigwanisho, igishoboka nuko komisiyo zabo bashobora kuba bazihinduye ibigwanisho, bakavuga bati okay, hariho amahera muzoduha, mugabo hari ikindi gice twifuza kuko ibigwanisho natwe turabikeneye, muzobihinduremwo ibigwanisho, muze muraduhamwe ibigwanisho bikeyi. Rero hariho bikeyi bipakururwa, n'ibindi mu nyuma bica bipakirwa. Hari imodoka zimwe zitapakururwa nk'iz'Abatanzania n'Abakenya, iz'Abarundi zo haraho zipakururwa, nta wuzi zipakuruwe ko hariho ibindi bintu babikora ko ivyo bigwanisho ntavyo nzi, ico ntaco ndamenya. Hanyuma bikazopakirwa izindi modoka bikaca bibandanya muri Tanzania. Nuko amakuru mfise, kontra ya mbere yavuga ko hateza kuza amakonteneri 300, numva amatari make ngo aramaze gushika, hoba hariho amakonteneri atarashika. Ubu rero igikurikira nuko hakenewe kontra igira kabiri, yoba nayo nyene izoba yereka yandi makonteneri 300, aribo bagira bo mu vyumviro byavuga bati iturigwa ry'ikambi, ijya kambi ya base ishobora kuba rifatanye n'ivyo bintu. Hakaba harimo ko ubwa mbere nabivuze mu biganiro giheruka gusigura
ibigwanisho byinjira ku bwinshi bitazoba biboneka mu bubiko bw'igisirikare cy'u Burundi, bizoca bisigurwa nuko vyahiye, insiguro zoba ko ibigwanisho vyarahiye. Bakagira bati harimo n'insiguro y'ingene Burundi bushobora kuvuga mu makungu impamvu bugura ibigwanisho byinshi cyane muri uyu mwanya. Bakira bati murabona stock yacu y'ibigwanisho yarahiye, ubu turiko turasubiriza. Rero harimo icyo cuko hari ibindi ikindi gice kigira kabiri c'ibindi yindi komande y'amakonteneri 300 canke arenga yo bigira ishikirwa biriko bijahe aho hantu gushikwe no munota nta nyishu mfise ndabiriko tubiriyenshi turondera tuzotinda tubitora mugabo kuri no munota ndiko ndavuga ahantu destination finale y'ivyo bintu nayo nzi gusa ikiboneka nuko Burundi buriko bugurira ibigwanisho ikintu nkore ijambo ry'igifaransa novuga inantite itarekuriwe kugura ibigwanisho muri uyu mwanya, nimba ari kiroberi nka ko tuvuga ngo aba FDLR, nimba byo bija nko muri Sudani kuba RSF baje bo kwa Dagalo, nimba byo bija handi hehe hari hakiri ibigwanisho uyu munsi mwisi kiriko kirabigurirwa biguzwe n'uwo munyari iryo soko, abarundi bakaba commissionaire bakavyiyambika hanyuma bikabifise aho biriko biraja tutazi gushika inosa. Ego Pacifique mukivuga mukanya muravuze ibijanye n'umuriro wadutse muri Kambaz canke brigade logistique uturira ibigwanisho, ngira mwarakurikiye mwari mwana bivuze yuko mutazotangara mwumvise bahinduye imvugo ariko vyahavuye bija mu ngiro. President Evariste Ndayishimiye insiguro yatanze mu kiganiro yahaye umumenyesha makuru wo kuri Yaga n'ivyo umuvugizi w'igisirikare General Baratuza yari yavuze biratandukanye. Hari impamvu yoba yatumye Evariste avuguruza umuvugizi w'igisirikare? Ndaza gukosora ikintu kimwe twese tuvuga, twese tukivuga uko nyene. Imvugo ni imvugo ya Baratuza General umuvugizi w'igisirikare, ni imvugo y'umukuru w'igihugu nawe avuga ivyiwe. General Baratuza we yavuze ati vyabaye muri Kambaz vyavuye ku isanganya ry'umuyaga nkuba, baranamubaza bati mbega mu bibuyiko bw'ibigwanisho murashyirayo umuyaga nkuba, aranashimika ati wababwiye ivyo bintu si umusirikare waba yarabivuze ivyo, kuko none ko mwijoro dutora inkoho bazitora gute ata muyaga nkuba uriho. President Ndayishimiye ati oya ivyo bintu vy'umuyaga nkuba sivyo, ati jewe nahoze njejwe ububiko bw'ibigwanisho ndabizi neza iyo bibitswe nta muyaga nkuba uriyo. Umuntu aribaza ati ibi bintu ni biki? Icambere nohera ko je ndiko ndavyumviriza nuko imvugo bariko baravuga bishoboka byose. Gute? Baratuza avuga ububiko busanzwe hajya babika inkoho, bamwe barakoresha ku murango mbere kuja kuryama, ari kwizamu havuyeyo hajya bashira muri magazin d'armement, abakoze nka za esme w'ivyo barabizi, babaye mu gisirikare barabizi. Ivyo bibanza biba ivyumba bisanzwe birashobora kubamwo amatara. Evariste Ndayishimiye atubwiye ahandi hakomeye ataraho, atubwiye ibibanza bita abri bibitsemwo amabombe, aho usanga bimba ibinogo bakabishiramwo isima bakabigira neza, hanyuma mu kuzimu hagenda kubika ivyo bigwanisho. Izo mvugo zibiri mu mwanya wa mbere umuntu yokumva ko Baratuza agerageza kwerekana ko ivyabaye ari bitoyi, ata kintu gihambaye cononekaye, ni bwa bubiko busanzwe bashiramwo inkoho, nta kintu kinini cyabaye aho hantu. Mu gihe Evariste Ndayishimiye wewe atweretse ko ivyabaye ari ubugesera, ibigwanisho bikomeye cyane twabitse mu kuzimu hamwe hahambaye vyaraturitse, kandi hariya nta muyaga nkuba ujayo. Kwa Ndayishimiye ni kimwe cy'ukuzosigurira nyene kumbura nabobaza ko ibintu bihambaye vyaturitse. Mugabo aho mvuze ntingiye gukosora nuko iyo mvugo mu bisanzwe Ndayishimiye avuguruje igisirikare. Hari wambwiye ati buriya urinze ubona umuvugizi w'igisirikare avuze abavuye mu nama z'inzego zose zirongoye igisirikare, harimo umukuru w'igisirikare, hari aho n'umushikiranganje wo kwivuna basi abarimwo, bakiga ivyabaye, bahejeje bakaca bumvikana ingene biza gusohorwa. Baratuza abari umunwa gusa w'umukuru w'igisoda, ni ukuvuga uwavugurujwe hariya ntabwo ari Baratuza,
havugurujwe General Prime Niyongabo arongoye igisirikare. Niwe Ndayishimiye aje kubwira abarundi ati ibi bintu bivugwa n'uyu mugisoda sivyo. Iyo umuvugizi yavuze nabi haba hariho izindi nzira zo kumukosora. Nimba Ndayishimiye yabona ko ivyo Baratuza yabwiye abarundi ari amakosa, vyarashoboka ko aca abwira uwo yavugiye umukuru w'igisirikare ati raba wewe nyene ugenda uvuge ukosore gato bijya bintu yavuze. Abantu bazokumva yuko tutabuze ibikomeye kubera ivyo yavuze kandi tuteza kwerekana ko hapfuye ibikomeye. Genda rero wewe usubira uvuga kuri ikiganiro cerekana ivyo vyabaye ukosora ivyo Baratuza yavuze. Umukuru yama afise ubuhinga bwinshi bukosora ivyavuzwe n'umuvugizi, ariko ntibihawe umukuru w'igisoda, ntibihawe umushikanganje wo kwivuna abansi. Umukuru w'igihugu wenyene ashinye kwemanga kuvuguruza ca gisirikare. Subwa mbere Ndayishimiye yakoze ivyo bintu. Ndayishimiye kumaramaza abantu bo musi yiwe ni kenshi abikora. Abantu baribuka ivyo yakoreye General Jimmy Hatungimana atwara igisagara ca Bujumbura. Aragiye wenyene afata imikubuzo, aravuga ati uyu mukuru w'igisagara vyaramunaniye ndaje kwikuburira. Ivyakurikiye vyabaye ibiki? Jimmy Hatungimana yagumyeho kwizina nk'umukuru w'igisagara ariko yari yakuwe. Ibi rero Ndayishimiye yakoze ubundi vyateza kuca bisigura mu minsi iri imbere ko bizohabwa irindi zina ikugwa rya General Prime Niyongabo, kuko ivyo amukoreye bisigura ko Prime Niyongabo ataca kimaze, ari ubesha abarundi ibiriko biraba atavyiba. Bijanye n'izi ntambara ziri muri CNDD-FDD turiko turavuga zijanye no gutwara. Hari rwa rubuga twabonye basigaye bishurana na Ndayishimiye gwitwa Imbwa Itukura, nibwo nabonye ruvuga ko muri ibi bintu vyo gutora umukandida mushasha hazanywe amategeko sindayabona, amategeko mashasha muri CNDD-FDD atuma atanu ushobora kuba umuhire umukeba wa Ndayishimiye mu kwitoza muri CNDD-FDD. Avuga ko ubundi bene ayo mategeko mu kuyahindura y'umugambwe vyahora bihera mu rwego rw'abagenerale bahoze bagwana muri CNDD-FDD, ariko muri kino gihe yabibahishije abikorana nabo muri ya komite de sage yabo n'abantu batanu gusa. Abantu batanu atanumwe yokubahuka kwanga umukuru w'igihugu ari imbere yiwe ariko aramubwira. Batanu sinzi ko abantu baba bibuka. Batanu bagize conseil de sage ni Ndayishimiye wenyene nk'umukuru wayo, ni Reverien Ndikuriyo nk'umunyamabanga mukuru, ni Syriac Shimirimana cegera c'umunyamabanga mukuru, ni umukuru w'inama nshinga amateka Gerard Ndabirabe na trésorier général hajya ni izina Zeno Ndaruvukanye. Nabo bantu batanu bonyene. Ni ukuvuga ayo mategeko mashasha yahamagaye batanu abari abahavuga ati shaka ko amategeko agenga umugambwe azobaya atabicishije mu bageneral vyahora bicako. Muri abo bageneral arazi ko ubunama bwari ko buraba bwo gutegura ya mikenyuro yo kumuza kwitoza ariyo vyariko birabera. Arazi kandi ko ba general muri 2020 aribo bagondoje nkuru nziza baramubuza ko Pascal Nyabenda w'umukandida. Rero iyo micenko iri kwirabera aho hantu kuvuguruza umukuru w'igisirikare ukamufata kujya ukamumara amazi imbere y'igihugu, abantu bitwengera bavuga Baratuza hose. Urabona ubuntu buriko barashirwa ku mbuga ngurukana bonye batwenga Baratuza, ariko mushira izina ry'ukuri kuri bijya si Baratuza ni Prime Niyongabo. Aho hantu hari ibintu biriko birahabera. Sinzi ko ikibazo nakishuye cyose hamwe ho ikibazo ngira mwakishuye, ariko tukivuga ivyo nyene vy'amajambo Evariste Ndayishimiye yashikirije, hari n'insiguro yatanze muri ico kiganiro zibijanye n'irekugwa rya Bunyoni. General Bunyoni yagizwe ibintu bihambaye harimwo ugushaka gutembagaza ubutegetsi no kugomba kugandagura umukuru w'igihugu, ariko Evariste Ndayishimiye yaremeje yuko atarikuwe nk'uko vyavuga ubwa mbere nk'umuntu agwaye, ahubwo basanze ngo yigenjeje neza. Bisigura yuko ko kwigenza babonye yuko ivyo bamwagiriza ubwa mbere ubu atoshobora kubikora mwebwe, ariko bakamwemerera yuko ashobora kuba yagendagenda mu gihugu, mugabo umuziro ari uko atorenga kuri aeroport. Insiguro muha ibi bintu nizihe Pacifique nazo? Icambere cyo nabonye nuko Ndayishimiye yishuye ikiganiro cyacu. Hariho space twakoze kwirekugwa rya Bunyoni
turashimika ku vyaha Bunyoni yagirizwa ingene bihambaye, turavuga tuti abandi bose bagirizwa ibijanye no gutembagaza ubutegetsi ntibakwiye kurara n'umunsi umwe mu munyororo, mu gihe Bunyoni yagerageje gukura umukuru w'igihugu ahari arekuwe. Jewe natahuye ko yishuye kuco twavuze. Ikindi ca kabiri twagize tuti nimba arekuwe kubera ingwara, abandi bose bapfunzwe bagwaye nkawe nibace bataha nabo nibarekugwe. Rero kijya kiganiro kiboneka ko yaje kutubwira ngo ngomba ndababwira impamvu ntazorekura ba bandi bose mwavuze, nico yaje kutubwira. Ikindi ngomba ncishemo gato, ntabwo je navuganye n'abarongoye ikinyamakuru Yaga, nukuri ntihagire uza kubabeshera. Nabonye n'uwabeshye ujya mumenyesha amakuru ngo yaciye bamwagiriza ngo numuhima, ngo yavuganye, ngo yatanze ibibazo vya Pacifique, bavuga ibyo batazi. Naravuganye n'abantu bo muri bene izo nzego, barambwiye bati ntihagire uzobahinda hamwe hose mubona tuja kugira ngo ibiganiro ngo by'abavugizi, ngo umukuru w'igihugu ngo yatumye ko ngo abamubaza ibibazo. Ati hari ikintu mutazi, buriya ibibazo byose baba umukuru w'igihugu abazwa aba bifise imbere, ibibazo babimuha imbere, ntabwo ibibazo avyumvira hajya, ibibazo baba babimurungikiye imbere. Ikindi ca kabiri, ati buriya n'umukuru w'igihugu wenyene arondera ivyo binyamakuru ngo bimubaze, nivyo niwe abirondera. Ati hariho intumbero bafashe muri ubwo butegetsi, bavuga bati ibinyamakuru vya leta ntibicumvirizwa. Tubu rero reka tugire umukenyuro mushasha, tuze turarondera bijya bintu za YouTube, amashene vy'aba influencer, vyo vyumvirizwa ubu n'abantu benshi, aba arivyo tuja gutangiramwo ubutumwa. Uwo wewe yageze ku rundi rugero, nanje nariko ndibaza, agira ati nukuraba neza ko muri bijya bibazo hatariho ibibazo Ndayishimiye wenyene yitangiye arasaba ko babimubaza. Nanje ndiko ndumviriza ikiganiro, hariho bimwe bimwe numviriza nti iki kiganiro, iki kibazo ni nyabaki, iki kibazo ni Ndayishimiye akeneye kuvuga ubwo butumwa, cyavuga ati bimbaze ndabivuga. Tena niko navyumvisemo. Rero ngarutse aho nari mpereye, je natahuye ko yatwishuye kuvyo twari twavuze. Insiguro yatanze ziragoye gose gutahura nko kubiza amategeko, ziragoye kumva. We wavuga ati Bunyoni ntitwamurekuye uko abandi bavuga kubera agwaye, ntitwamurekuye kubera ko habaye bwa mbere ico yacise ngo nukumurekura ivy'agateganyo bishobora gukorwa na procureur general de la République. Ico kintu mu gifaransa kirafise ijambo, kirafise ingene citwa mu gifaransa. Mu gifaransa iyo ni liberté provisoire. Hari narigeze gusigura mu kindi kiganiro ubwoko bw'ingene abapfunzwe barekugwa, ibintu bikorwa kugira barekugwe. Hariho kurekugwa kubera ko bahejeje umunyororo, ico kirasanzwe. Ibindi hari kurekugwa kw'abantu bataraheza imanza. Abataraheza imanza barekugwa ivy'agateganyo vyitwa liberté provisoire. Iyo ni ngingo ya procureur. Bivana n'urugero ico kibazo kiriko, nimba kiri kuri tribunal de grande instance ni procureur de la République, nimba kiri muri cour d'appel ni procureur général, nimba kiri muri cour suprême ni procureur général de la République. Hanyuma hakaba abapfunzwe barahejeje imanza, usanga barakatiwe umunyororo vyaraheze, atayungururizo bagifise, urubanza rwarabaye ntabanduka. Abo irekurwa ryabo bene ivyo batahejeje umunyororo ni impande zibiri, bishobora gukorwa mu byo bita libération conditionnelle. Iyo itangwa n'umushikiranganji w'ubutungane ku bantu bakwije ica kane c'umunyororo, bakaba barigenjeje neza, bikaba biboneka ko icaha batibaza ko bagiye kugisubira. Hariho kandi ikigongwe c'umukuru w'igihugu, za mesure de grâce présidentielle, ashobora wenyene kurekura umuntu akavuga ati ndamubabariye nagende, canke akagabanya umunyororo umuntu afise. Kuri Bunyoni ibintu umukuru w'igihugu avuga ibintu bibiri bivanze ku buryo bigoye gutora ikintu ariko aravuga icyo arico. Numvise abwira mu menyeshamakuru ngo ni murabi cyanditse, cyo cyanditse bagishyira habona twakibona twese ingene kimeze. Ibintu bivugwamwo bivanze amanotion abiri, bivanze ibintu bibiri, liberté
provisoire na liberation conditionnelle byose umukuru w'igihugu yarabivanze. Gute yabivanze? Avuze yuko bamuhaye kumuri by'agateganyo bitangwa na procureur general, ivyo bica bisigura ko Bunyoni atari bwaheze inzego zose z'iyungururizo. Ni ukuvuga ko Bunyoni atari bwabe condamné définitivement. Ni ukuvuga ko Bunyoni ataraheza gucibwa imanza. Ni ukuvuga ko Bunyoni yoba gifise aho yungururiza kumbure cassation. Nivyo bizoba bisigura. Muri ico gihe we nyene Ndayishimiye baramubaza ikindi kibazo, ati none ivyiwe azobisubizwa? Bunyoni Ndayishimiye akaca yishura ngo Bunyoni igihano ntikimuvuyeko, yaraciriwe urubanza, n'ivyafashwe nk'igihano navyo nyene bimwa bifashwe ntabisubizwa. Muri ico gihe ingisho ihindutse ko Bunyoni yabaye condamné définitivement, kuko kugira abe igihano kimuriko no kuvuga ntakiri umwere, kuko igihe cyose umuntu agifise aho yungururiza aba akiri umwere. No kuba ivyo avuze Ndayishimiye avuga ati Bunyoni ntakiri umwere, yarahejeje, ibihano bimuriko bizomugumako, n'ivyafashwe bizogwa bifashwe kuko ico ni gihano. Muri ico gihe biba bimeze gutyo, mu kurekugwa yari kuba yagiriwe liberation conditionnelle, naho byoca bigorana ingene yoba yakwije quart de peine, ingene umuntu yakiriwe gupfunga ubuzima bwose yoba ubu yakwije icakane c'umunyororo, byoca bigorana ingene ico kintu giharugwa. Ikindi cyari kuba cyabaye nuko yari kuba yahawe imbabazi z'umukuru w'igihugu, nazo z'umuntu azihabwa mu gihe yahejeje iyungururizo byose. Rero ibintu yavuze n'umusururu, ibintu mvuze ntuwize amategeko wese biza kumugora, ikintu yari ko aravuga icari cyo ko avanze amanotion abiri, liberté provisoire na liberation conditionnelle. Ico tukivuga ko cy'amategeko kuko ibintu yavuze nta muntu aza gutora icarico. Ikindi yavuze nuko yavuze ngo arekuwe kubera ko babonye ko atagishobora gukora ivyaha yagirijwe. Ico naco nyene kiragoye ucumvirije. Ni gute bapima ko umuntu atagishobora gukora icyaha? Ivyaha Bunyoni yagirijwe, tureke ivy'ubutunzi tuje ku vyaha bibiri bikomeye vya politike bamwagirije: kugerageza gutembagaza intwari ihari no kugerageza kwica umukuru w'igihugu. Kwica umukuru w'igihugu akoresheje umupfumu, wa mupfumu wo mu Ruyigi twavuze bavuga ko yivye Ndayishimiye, yahora ari umupfumu wa Ndayishimiye, none amugize uwiwe. Bunyoni navuga ati je nashaka kumenya ingene uwo mupfumu yoba yakoreshejwe mu kwica Nkurunziza. Rero ni gute ushobora kuvuga ko umuntu atagishoboye kuriha umupfumu yo kwica umukuru w'igihugu, nimba ujya mupfumu akiri wa Ndayishimiye n'uyu munsi? Babipimye gute kujya mupfumu Bunyoni n'uyu munsi atomugura akamuha amahera yoshobora kuja gukoresha akica Ndayishimiye? Bapimye gute ko Bunyoni uyu munsi atabushobozi na buke yabwifise bwogira kudeta? Ko kudeta ata muntu ayikorana nimba batamubesheye, akaba koko yarayiteguye afise abo babiteguranye, aho babiteguranye bamwe bashobora kuba barafashwe abandi batafashwe. Ni giki kibabwira ko ubu atagishobora gukoresha abo bantu kudeta ikaba? Mbega ko hariho abandi basangiye dosiye na Bunyoni, basanze ari Bunyoni wenyene atagishoboye kudeta, baca basanga Desire Uwamahoro we waracyayishoboye, baca basanga umwe yarajejwe kubaka amazu ya Bunyoni, umwenjeneri wa Bunyoni we basanga waracyashoboye kudeta, mbwa Bunyoni ntayishoboye, maze we waguma mu munyororo. Bajya abandi bose bapfunzwe bari kumwe na Bunyoni, ni kuki bo bapfunzwe? Bajya n'abashoboye kudeta ariko Bunyoni akaba atayishoboye. Ikindi, nimba ico cyumviro cya Ndayishimiye arico, ngarutse hahandi n'ubu ntadukize nimba yibaje ngo yatwishuye. Nimba Bunyoni yagombye gukura umutegetsi ahari, we warekuwe ngo ntagishoboye kudeta, none abagombye gukora kudeta muri 2015 ko bagombye gukura Nkurunziza akaba yarapfuye, babagumije mu munyororo kuko basanze bo baba bashobora kuzoja kumugurira kudeta no mu kuzimu. Ko hariho abafunzwe bagirizwa kudeta mu 1993, uwo bagerageje gukura akaba yarapfuye, President Melchior Ndadaye, bagumye mu munyororo kuko bagize evaluation basanga n'ubu bashobora kumukura. Babahagaritse inyuma y'imyaka 25 yo kudeta ibaye. Nta kindi kintu bari bagize cyo kugira kudeta muri iyo myaka 25. None uyu munsi ko babagumije mu munyororo, basanze ibyo batakoze muri 25 mu myaka 25 y'imbere yuko bafatwa, hamwe bo barekura ubu boca babishobora bakagenda gutembagaza ubutegetsi bwa President Ndadaye. Hariho abandi banyororo benshi cyane bapfunzwe, bamwe bagwaye bameze nabi, hariho abejejwe twama turiko turavuga, hariho abahejeje ibiringo vy'iminyororo.
Ndayishimiye Mutama Mbonimpa nawe yabivuze mu kiganiro cyaheruka ati niba bujije ko basohoka none asanze n'abejejwe uwejejwe no kuvuga ko atani icyaha yakoze ivyo yagirijwe byose basanze atari ivyo none n'uwejejwe bamugumizayo bavuga ngo yohava ashobora ivyo yagirijwe kandi ivyo yagirijwe yaravyejejwe ko je ku bwanje aya majambo avuzwe n'umukuru w'igihugu yitwa ko ari we magistrat supreme na kamaramaza ku gihugu sinumva irindi jambo nokoresha birateye isoni ko umukuru w'ubutungane bw'u Burundi ari we yobavuga amajambo nkaya agira kuvanga ibidashoboka akongera akaduha insiguro zitumvikana uravye amagorwa abantu batari bake bafite mu minyororo akaba yanka ko barekugwa Aha